Hello family. Muri kino kiyago ngomba ko tugiranira tugira tuhavugire ikiyago cingira kamaro cyane. Nuvuga yuko ari kiyago kiza gukebura benshi mu baza kunkurikirana ngaha. Kubera ko hari abajene benshi bamaze iminsi banyandikira bambwira batakesi tugira tuve mu Burundi tuze hiyo muri Kenya. Imvo ndaza kuyibabwira nayo nyene impamvu bambwira bati tugira ni kibazo nyene basanzwe barimo benshi bibereyemo bahitamo guca bavuga bati twebwe tugira tuve ngaha anya tuze hiyo usanzwe. Rero kuri wewe uri kurakurikirana iyi video cyo no gusaba nuko utoyikuramwo utarumva ico ngira mvuga icarico kubera ko ni ibintu biza kugufasha cyane gutahura kandi ntabwo ari mu gisata kimwe ni mu bisata byose na cyane muri generation yiwanje baje dusanzwe turi mu runganwe rumwe nibo ngira ngaruke ko cyane kuko abariko abamaze iminsi banyandikira sibaki vyaje gutuma mbona yuko aba peut-être banyandikira ni kubera ko bobo bafite inzira zo kunyandikiramo ariko insiguro nuko benshi baba bari kubaserukira benshi abo nuko bafite ukuntu bobo bashobora kunshikira ariko bisigura yuko baserukira benshi abadashobora nukuronka ukuntu bavugisha. Rero iyi mvugo yo kunyandikira bati ngo tugira ngo tuve mu Burundi tuze muri Kenya imaze kugira ahantu jeje nevuga ati iki kintu ntagize ico ndakivuga ko abenshi bazoza gusanga bariko baragwa mu kamasho, abenshi bazoza gusanga bariko baja mu bintu badatahura. Murabizi neza cyane yuko jewe sanzwe nkorera cyane ku mbuga. Ibintu byanje byinshi nkora nka 60% nkorera ku mbuga, musanzwe mubizi. Rero ibintu by'imbuga ni ibintu ntahura cyane kandi sinabitangura n'umunsi nabitanguye kuva kera. Maze kugira no muri Kenya hariho ukuntu nahinduye mva gukorera ku rubuga nahora nkorera ko ari Go Light TV benshi murabizi nza gukorera ku rubuga rwanje ruri officiel izo zose ziba ari politique z'akazi. Rero kubankurikirana barabonye ukuntu urubuga rwanje ruri ko ruravibra bamwe hanatanguye histoire mu nkurikirane neza kuko utaza gutahura ibindi ko navuga sinibaza kwibira imbere aza kubitahura bisaba ibinyene ntanguriye ko abari byo mwumviriza neza kuko ibi nivyo biza gutuma nivyo nza kuvuga hanyuma muza kubitahura. Rero no kuvuga ngo bamaze kubona yuko urubuga rwanje umengo ruriko rurakurikiranwa cyane batanguye kubibaza bati akesi kuvugiye muri Kenya ibintu byace bihinduka uriko winjiza amafaranga menshi kubera ko urakurikirana. Ego ariko je nashaka kuvuga yuko uko nukwihenda kw'abajene benshi muri mu gihugu. Niyo mpamvu n'abariko baravuga yuko bagira bategure kuza muri Kenya kubera ico kintu babonye kuko twebwe turi cirore ca benshi turaba influencer nico bisigura nyine ku influencing abantu nico bisigura. Rero turaba influencer benshi baraturabirako abenshi baraturabirako. Rero singomba yuko ari umuntu azoza kukundabirako ibintu aca asanga ariko abikora uko atarakwiye kubikora hama usange ryaterambere ariko ararondera ntajya ariko araronka kubera ko yabiboneye kuri ya case hama ngo reka nanje ngo ndabikore nkuko yabikoze. Ico nashaka kubakebura ni iki ni c'est vrai kwinjiza amafaranga ndayinjiza ariko kuba ndayinjiza ntibisigura yuko no mu Burundi ntayaronka kandi ntibivugiza ati ngo niko ninjiza amafaranga menshi oya nkuko muri ko muravyibaza siko biri si menshi n'amafaranga gusa jewe ashoboye kumfasha mu tuntu twanje nyine duto kuko mu bintu binini ntavyo ashoboye kumfasha amafaranga mu bintu binini cyane ngo ayo mafaranga ngo yotuma ngo no munsi shobora kumva yuko umengo narahejeje cyane kuba nashitse ngaha muri Kenya kuba nobura yuko ati nta kindi kintu nkeneye ahati yahe no ibyo ni navyo rero ngira nze kubakeburirako. So maze rero gukorera ku rubuga rw'iwanje niho naringeze abenshi bamaze kubona kujya kuntu muri kiganiro ngira ngo bwabaye bwa mbere nimba ntihenze muraza kumfasha muri commentaire bwabaye bwa mbere hashobora kuba haboneka video ikwiza views 100,000 mu masaha aya abiri kuri YouTube mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo abenshi ngira ngo nivyo mwiboneye mwenyene yuko ku rubuga rw'iwanje nuko byagenda.
rero bwabaye ubwa mbere video kuri YouTube mu gihugu cy'u Burundi, yaba baririmbyi, yaba abasineaste, yaba aba influencer, yaba baki ibintu byari byose mu Burundi. Bwabaye ubwa mbere video kuri YouTube ishoboye gukwiza views 100 mu masaha abiri muri YouTube studio. Abasanzwe bakoresha YouTube mvuze YouTube studio ngira ngo murayitahura. Mude naho kuri YouTube ijya YouTube benshi murabira ko ibintu tuba twapostinze, kuko views twe batwereka muri YouTube studio sizo bereka mwebwe, kuko jewe barashoye kunyereka views 4,000 muri YouTube studio, ariko mwebwe muri ko mukurikirana iyo video mukiri ko mubona views 1,000. Nuko bimeze ku bakoresha YouTube ngira ngo muca mu ntahura. Rero no kuvuga ngo muri YouTube studio bwaba bwa mbere video ikwiza views 100 mu masaha abiri, hama mu masaha 4 kuri YouTube isanzwe naho nyene ikabikwijije views 100 ku masaha, hakaza kugera ku mugoro bigeze mu views 200 na mu gihugu cy'u Burundi bwabaye bwa mbere video mu masaha 10 muri 11h ikabikwije views 200 bwaba ubwa mbere bibaye. Nimba hariho iyindi histoire muba munzi imaze kuba nkiyo mu Burundi kuri YouTube, muraza kumbwira muri commentaire, kuko sindi imana ngo byose ndabimenye, ariko selo naho amaso yanje agera canke n'ukuntu je nkurikirana entertainment, ko je entertainment yo mu Burundi ndayizi cyane gose, ibintu vy'imico n'imico kama canke ja iyi monde dusanzwe turimo ibintu vy'imbuga ndayizi cyane gose. Rero abenshi banze kubibona uko ubwa mbere barabibonye baca bibaza bati ngo ni chance, ni vya bindi vya chance, ko musanze mubizi yuko ari ikintu gishoboye kuba rimwe ntikigaruke, ariko ntivyabaye rimwe, vyace bisubira birabu bwa kabiri, bisubira bibu bwa gatatu, bisubira bibu bwa kane, views 100 mu masaha abiri. Abajene benshi mbona batanguye kunyandikira, papa rero turabona yuko ibintu nuku ahubwo dutegurira akarere na twebwe tuze hiyo. Ico nico nagomba kubakebura, kandi natanguye mvugana sugukebura gusa abasanzwe bakoresha ibintu vy'imbuga. Nimba usanzwe uri umujene gusa wari wese yikorera ibintu vyiwe, udandaza, usanzwe uri umumotari, usanzwe uri umutaximan, usanzwe sinzi ukina umupira canke amafilme canke ibindi vyari byose, ivyo ngira mvuge ngaha birabukorako. Rero ico nashaka kuvuga cyane nashaka kuvuga nti aba bantu bariko baranyibesha, bariko barihenda kuri ico kintu cyo kuvuga ati ngo maze kuzi no muri Kenya niho natanguye gukurikiranwa. No, ico je ndachance ndagishize ko croix, ntabwo jewe natanguye gukurikiranwa cyane ngeze muri Kenya, never. Ayo mafaranga muvuga no bandiko ndinjiza, sinatanguye kuyinjiza ari uko ngeze muri Kenya. Simenshi nko nagabwenge nabo tusatubizi nabajya baronka views aho nyene mu Burundi, abakoresha imbuga za nka YouTube, dufatire kuri YouTube kuko niyo tuko turafugiraho. Abasanzwe baronka views 9,000, 10,000, baronse 20,000, baronse views nyinshi ugasanga ni 20,000, turabizi ko ku kwezi ntibabura ya $500, $500, $300 make cyane ni nka $200 ku kwezi nayo babura, kandi amafaranga si makenya ku muntu yikorera utwiwe, na cyane cyane ngaho muhiri wacu mu Burundi si make, $200 almost ugiye kuri marché noir muraza amafaranga mu yavundisha ni hejuru y'umuriyoni kuduga, mugiye kuvundisha kuri marché noir ayo si makenya ku mujene akiko aragura n'utuntu twiyo kandi agitangura. Rero kuri baronka ivyo 9,000 by'amaviews 10,000, 20,000, bakubise cyane ni 50,000 baronka ayo mafaranga. Ngira ngo muca mwumva jewe nk'ubu mfise video igiri kwiza views umuriyoni munsi y'ukwezi kumwe, itarakwiza n'ukwezi kuri YouTube yiwanje. Ngira ngo muca mwumva yuko bon reka navugira en general kugira muri no mwanya mu ndwi 3 mfise 5,000,000 kuri YouTube z'ama views. Rero sinoza mu bintu by'amafaranga kuko abenshi mushoboye guca mufata ukundi, abenshi mushoboye guca mubifata mu nzira ntagombye kubivugamwo. Reka gusa tuvyihoze, ariko kubasanzwe bakoresha urubuga rwa YouTube ngira ngo murumva 5,000,000 z'ama views, mugize estimation en plus dushira ku biganiro murumva amafaranga umuntu abageze ko ukuntu angana. Sasa ico nagomba kubakebura ni iki? Niyo mvugo yo kuvuga ati ayo mafaranga natanguye kuyaronka ngo nje ngaha muri Kenya canke ayo ma views canke abantu bankurikirana ngo natanguye kubaronka nje ngaha muri Kenya. No, ico na chance kandi na chance ngira ndakibasigura impamvu. Nimukave mu Burundi mubuhora ico kintu, oya muzoba mwibeshe cyane gose.
Uburundi buhagaze neza mu mpande zose. Uburundi buhagaze neza. Kuri ibi bintu vy'imbuga nivyo je niko navuga, ntimuce mu ntwara mu bindi, ivyo ntazi ntavyo nzi. Ariko ku bintu vy'imbuga cyane Uburundi buhagaze neza. Nico kimwe nyene ni Kenya, nico kimwe na Tanzania, nico kimwe aho handi hose. Ariko na yamvuga yo kuvuga ngo uri muri Kenya ngo niho winjiza amafaranga menshi. C'est vrai, ivyo birazwe. CPM yo muri Kenya isumbi yo mu Burundi, ivyo birazwe. Views 1000 zo muri Kenya cyangwa zo muri Tanzania zikunjiza amafaranga menshi kurusha views 1000 zo mu Burundi. Ariko ico si cyo ukeneye kurabira. Oya. Jera sho kukwereka video yiwanje kuri YouTube ifise views ngo 197 nimba ntibeshe. Ubu kwanza ngo yakwije n'ibihumbi amajana. Iracari ku dollar umenga 114 n'amafaranga makenya cyane ukurikiranye izo views. Ni makenya cyane kuko n'imiburi yategezwa kuba ari nko mu madolari amajana 4. Ico rero niko ndaza ko ni kuvuga ngo munyumvirize neza, ni kuvuga ngo je nkiri mu Burundi narakurikiranwa kandi cyane gose. Ni nayo mpamvu abafana bankurikirana bahisemwo kuntagira izina ngo umuvyeyi wa Yandima TV online. Ngira ndabahe uburorero bugiye butandukanye ngaho ubunyene. Mu Burundi je mfise video yakwijije views 100 mu masaha 11h, mu masaha 10 nimwe. Nukuvuga ati iyo video nakoze video mvuga ivya Chameleone. Ngira ngo muravyibuka ababonye iyo video mwarayibonye nuko mu nyuma abo muri Uganda bahije baranyandikira bari management ya Chameleone sinzi ati iyo video yikureko. Ni video nariko navuga ati indirimbo atubonge ndayisigura y'amajambo arimwo. Ngira ngo muravyibuka simwe nde kubigarukamo. Iyo video twarayikuye kuri YouTube. Yakwijije views 100 munsi y'amasaha 12. Muvyumve neza. Bon, iyo ni histoire narinzanye atari histoire y'umuziki wo mu Burundi. Nta nubwo naje ukurikirana ko nakora. Nta nubwo navuga cyane ibintu byo mu gihugu cy'u Burundi. Narabivuga sometime mugabo akenshi ntavyo sivyo naguma ko cyane. Uwundi mwanya navuga nibindi byo mu bindi bihugu. Narafashe yindi video ya Maître Gims. Maître Gims muramuzi n'umukongomani ibera mu Bufaransa, bafite double nationalité niyo na nationalité mu Bufaransa. Video nakoze nawe nyine ndiko sigura indirimbo yiwe. Yakwijije views 100 munsi y'umunsi umwe, munsi y'amasaha 28. Nawe nyine naciye ndayikurako. Baratwandikiye, boho twandikiwe na company isanzwe ariyo ijeka iyo ndirimbo nayo ndasigura. Baratwandikiye cyashana yikurako. Ndibuka nkora ikiganiro cha Chris Ndikumana no ucoco kiracyariho kuri YouTube channel Wakalaiti TV kiriko mugiye ko mwokibona. Cyakwijije views 100 munsi y'amasaha 28. Tuce tuza ku nkuru nyamukuru y'abakuru nabo muri Kongo, ijya nkuru yo kubanika. Ijya nkuru yo kuniga abakuru na jewe nayitanguye mu mwaka wa 2023. Niho natanguye iyo nkuru y'abakuru na. Uko byagenze sukundi. Iyo nkuru y'abakuduna nari sanzwe ndiko ndigirira ama recherche, sinzi ikintu cyari cyabaye muri Kongo, nimba ari manifestation, nimba ari umengo ni imvura yari yaguye nyinshi, nimba ntibagiye hama ica imigezi iruzura kamani biki sinzi amazi acayinjira mu bantu mu masite genre ibintu nyene nk'ivyo. Ngira ngo iyo nkuru abashobore kubimenya barayimenye. Ndiko rero ndaraba iyo nkuru ndayikurikirana neza kuko inkuru usanga bandika ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Cyangwa ku yindi nkuru y'uwundi muntu. Bon, by the way byaciye bituma ndondera ayandi makuru agiye atandukanye mu gihugu cya Kongo kuko twebwe dusanzwe dukora ibintu bisaba yuko ikintu cya mbere, ikintu ku bantu banyegereye barazi yuko kenshi je namavuga nti ikintu shiri imbere ubwa mbere na mbere ni kumenya ibintu byinshi, experience. Je nibaza yuko n'igihe nzosubira kurira indege uko je naheruka kurira indege kera nari nkiri mutonya, ibintu nk'ivyo nta nubwo byari biranjemo cyane. Ngira ngo abenshi murazibuka ko twarabipibliye n'ama video ndi mu ndege, ngira ngo mwari yabonye. Mugabo ndibaza yuko uje nkasubira kwinjiramo nzogwa nashike no kuba pilote ndagati bigenda gute hari. Rero ukora ibikorwa nk'ibi by'iwacu, ikintu cya mbere ukora no gushaka kumenya ibintu byinshi. Rero je maze kubona ibyo bintu byabaye muri Kongo byatumye nshaka kumenya ibintu byinshi byo muri Kongo. Ntangura kurondera amakuru agiye atandukanye muri Kongo, cyangwa ku nkuru y'umujene yasambanije umwana w'umukobwa w'imyaka 8 ahejeje kumusambanya
acara mutemagura n'umupanga aramwica. Rero ahantu bari banditse iyo nkuru baca bashiramo akajambo ati ngo umujene nuwo mu mugwi w'abakuruna. Canamenya rero iryo jambo abakuruna. Bica bituma shaka kumenya ati uwo mugwi no mugwi nyabaki, kuko barashize ko akajambo ati no mu mugwi w'inkozi z'ibibi biyita abakuruna. Shashaka rero kumenya abakuruna. Candiga amateka y'abakuruna, ndamenya byose, ndamenya batanguriye impamvu babayeho byose. Hari muri 2023 mu nyumvirize neza mu Burundi sinibaza ko hari no muntu numwe ngira ngo n'abapoliticiens biwacu abategetsi biwacu ico gihe wari kuza kubabaza ati n'ubu hariho abategetsi bo muhira mu Burundi, apana mu Burundi gusa, mu bihugu byose bigiye bitandukanye binyene byo muri aka karere uwo baza abakuruna batazi. Mu Burundi nta muntu yaraza abakuruna, na jeje nyero ganje iryo jambo ntaho nari ndarizi, nigira ko menye ibintu byinshi kandi ngabimenya nyamubambere ico kintu naco narinzi. Candafata rero ndakora inkuru y'abakuruna, aho gati kubera ko numve abantu ibintu bakora, ndibaza iyi nkuru abantu boyikurikirana, candayikora inkuru y'abakuruna. Ndayikoze nta na views, umengo yagaruke kuri views 200, nta na views nyinshi yigeziro iticwe. Aha muri 2024 mu mpera za 2024 ni habakuruna bace basubira gusa, ndabibona canasubira nkora iyindi nkuru yabo ikwiza views 200,000 naye sanze deja amakuru yabo ndafise ikwiza views 200,000 umengo ku munsi, ngenda navuga ku munsi biticwe. Haize iminsi mikenya bace barabahagurukira rero batangura kubafata muri Kongo. Haize nk'ameza abiri umengo batari kwezi kumwe nkoze iyo nkuru y'abakuru, hari haize nk'ukwezi kumwe bica rero biramenyekana cyane. Camuri kindi kiganiro cyane kuri views 200,000 no kugenda mukira kuri YouTube kuri waka kiracariko cyane kuri views 200,000 kubera ko nariko vuga inkuru inzi. Aha sinza kuvuga sokre ya YouTube kubera ko ni hatari kumena amabanga y'akazi nibi, kuko je narakurikiranya algoritme za YouTube ndazimenya, namenye ibyo YouTube ibikeneye, niyo mpamvu nkuru ikiganiro ugasanga kiraduka. Sasa ababonye inkozi jya nkuru bacabona ukuntu yaduze mu Burundi, abandi bajene baca barayisimbirako nabo batangura kuyikora inkuru y'abakuru bose. Nta numwe yigeze aronka na views 10,000. Je mazogira ku 200,000, nta numwe yigeze aronka na views 10,000 kuri iyo nkuru y'abakuru. Ivyo bitihwe muribuka bavuga bati ngo abakuru n'abagira bagende kubaniga, byavumye kuri Facebook gusa murabizi, ngo abakuru n'abagira bagende kubaniga niki ivyo byose ngira ngo muravyibuka, bagende kubiyica bajya basuma bo muri Kongo, mvuze abakuru na benshi ngira ngo muriko murantahura. Nikijagi bijya byapfuye guhera haca hadukamwo ivuruguza M23 muri Kongo, haca tangura ibyaba M23. Ico gihe nariko ndakora amakuru yaba ujya mukobwa yitwa Ndewo mu Rwanda, ico gihe nakoze amakuru menshi yaba Chris Easy, ndiko sigura nawe indirimbo yiwe, hari umukobwa yitwa Emeline Shanga. Izo zose ni video zagezera duze amaviews ku rugero rwo hejuru, ndiko nababwira bitandukanye n'izindi mbuga zo mu Burundi. Abandi bakoresha YouTube channel bobo byaranga barazikora ugasanga ntabwo biriko biraduga nkuko byagakwiye, nkuko je byaba biriko biraduga. Hacaje byaba M23 bafatanye n'inkuru y'aba M23, ndakora ibiganiro bya mbere nta YouTube channel nimwe mu Burundi akora ikiganiro cy'aba M23 barabiti. Nzabona umukobwa yitwa afite YouTube channel kandi ndanamupromotinge muze no kumukurikirana, yitwa Kamani Keke Show, ani Keke TV Show, yitwa Kelly. Uwo umukobwa nyine muto cyane w'inzobe ngira ngo mwamumunzi bamwe nagiye mbona nyandikira ngo akesi ngurarinda. Ngo ibi bintu uri kuravuga izi politike z'aba M23 amana yanje we ngurarinda pe. Nandi nabwiye ati rega, namwishuye ati kuba ku isi no kujya umutima amenyo. None jewe ico nkunze gusa no kuvuga makuru, hama bajya nabo bariko bagenda muri ugo rugamba, muri ngwano bariko barayijamo, aho bariko baragwana mu ishamba hiyo hagati ya jewe nabo nindahinda cyane. Ariko kubera ubuzima dusanga twabikoze acambye ati shango komeza turabiyo bizoherera ngo mugabo nagwaye pole bavuba tuzokubona muri documentation. Cyane avuga ati wapi je binda nabikora ku bw'urukundo patriotisme sanzwe mfite n'igihugu, kuko ico gihe niba mwibuka abanyarwanda bari bamaze iminsi bata ku Burundi
by the way subiye inyuma gati nkuru y'umwana isubira inyuma hari umunsi hari umuzungu wigeze kuva mu Rwanda yinjira mu Burundi muravyibuka uwo muzungu baraheze baramufatira ahantu hiyi Makamba abanyarwanda baca barahagarara nibindi vyabaye navyo nyene ivyo byose ndiko nababwira ibintu nagenda nakorera kwa makuru bigera biramenyekana ibindi vyabaye muribuka abakinyi ba basket bagera gukinira kamani muri South Africa kamani hesi nibuka neza ngone muri South Africa hama leta y'u Burundi kanka uko bakina kubera bari babahaye ngo bandike ko bakine bambaye impuzu yanditse ko visit Rwanda ivyo byose ngira ngo muriko muravyibuka ayo sina makuru nagenda akorerako rero hacatangura ikintu nka nuvuga nka brad of fair hagati y'abanyarwanda n'abarundi igihugu ciza ngo mwase gukina muzotaha mu ndege kama ngo y'u Rwanda ya Rwanda sinzi Rwanda yakamani Rwanda yasinze ivyo bose ngira ngo muriko muravyibuka je carahaguruka abanyarwanda bari kuberekana ngo mu Rwanda harubatse nja muri Miroir nja makartier yatandukanye nerekana izo quartier ubwiza bwazo nerekana n'ahantu habi mu Rwanda mvuga ati no muri Amerika no mu Bwongereza na hari amakartier mabi mute none mushoboye guca mufata yuko mu Burundi ariho hari amakartier mabi cyane kurusha mu Rwanda amakartier hari mabi ivyo byose ngira ngo nuko muravyibuka rero ivyo byatumye abanyarwanda batira attention kuri jewe batangura kunkurikira no umuntu kumenga ariko aratwinjira cyane rero hatangwa izaba M23 by'abinyamakuru byo mu Rwanda bitangura gusatira Burundi rero bapondo Burundi abarundi aba influencer aba YouTuber bose ubwoba cece nahaguruka ndavuga ati impossible ibintu ntibishoboka ntangura gukora nanje by'aba M23 ivyo abanyarwanda bavuze ndabivugurutsa muravyibuka bitangura bavuga ati ngo aba FARDC baraheze ngo basirikare b'abarundi barapfu nabazana ikigano ndabashiramo amafoto y'abasuda b'abanyarwanda bajya abanyarwanda bitwa gota niyo RDF mbega bibapfiriye muri Congo muri bukanzana amafoto menshi ndashira mu kiganiro n'amazina yabo yanditse ko rest in peace ajya narungikwe n'abantu bari mu Rwanda aje abanyarwanda hari abanyarwanda benshi banyibira amabanga bakambwira bati bro vraiment vugukuri twebwe no mu Rwanda nta kinyamakuru na kimwe cyane nta muntu n'umwe yopima no ko nakantu nakam me ukuri tukwizeye kuri we byatumye abanyarwanda bankurikirana cyane bituma ndonka views zo mu Rwanda nizo mu Burundi ntabwo gukora by'aba M23 navyo barabikurikirana ku bwinshi sasa babandi baba YouTuber bari barindiriye ngo jewe ngo bazomona muri documentation cyane iki babonye takintu atakibi niho rero twaciye dutangura kubona abasimbizi babizamwo bakoresha umwanya babizamwo abandi barabizamwo abandi baba benshi mu nyuma haza ujya wa BMFO yarahora nkoresha ikiganiro kimwe yandi akamani Vemire sinibuka kugira nkoresha ibiganiro genre yaraza kambaza ibibazo ba Big Fizo bandi ko murazi yuko namakuru y'abari byo mu Burundi jewe nzi ni menshi ngo ntandi Vemire twakora ibiganiro bine ku kwezi umuntu w'ikiganiro kimwe hama ku kwezi agacama umenga 1200 kandi 150 sinibuka ibintu nk'ivyo hone gira ngo muca muharura ibiganiro bine muca muharura amafaranga yama ku kiganiro uko yabangana mu nyuma araza kunkoresha ikiganiro niho namwibira ibanga bro rabukora ibi namwibira ibanga namubwira ati YouTube namubwiye gusaka jambo kamwe namubwira ati aka kajambo nakubwiye ni kamwe nayi mubwira imbere kuri portail yacu namubwira ati aho naba namubwira ati iri jambo nakubwiye ni rimwe mu majambo menshi nzi mugabira ijambo kagenda kuri korerako rizogufasha cyane ngo niri namubwira ati bro ikintu ca mbere kuri YouTube ukuye kwitwararika niki ica kabiri naco tangwa gukora izi content zo muri Congo witwararitse kuri iyi nzira ndakubwiye ariko mu nyuma cyantangaje abantu ni hatari no yagarutse kandi kubinyigisha ngo akesi nguru kura kuri ibi ngo bigenze uko mungu wahanguwe nata ngo umuhutu umuvura ijisho bwaca kari gukanurira nawe yarari inkanuriye kwe rero no kuvuga ngo acaragenda kubikora washima ikiganiro ca mbere yatowe civyo vy'aba M23 yatoye ikiganiro ciwanje yagiteleshaje kujya nyene acaragishirako bwabaye ubwa mbere aronka views 30 munsi y'umunsi umwe yagishize ko ku mugoroba wejo avyuka mu gitondo kiri ku 3032 otipe namwandikira namubwira ati none ko acushira ku kiganiro canje byangenze utu kubera ko twakoze iki wawe hano gutera copyright ngo yanga urumva ngo akese ngo ureka basi tubona acaraza nka 40 nivyo yaciye ama kugira kigumize ko namubwira ati gerageza rero
mu minsi nini uzobigikuyeko ngo sawa nico kiganiro yarafite ikiganiro cyambere yarafite gifite views nyinshi cyari gifite 18 ico onye cyo cyaciye kibi cyambere gifite ibihumbi views nyinshi cyaradoze gushika je ndageruka kigeze yagikuye kumengo kigeze nko mu 78 BM4 murabazi bajya ba BM4 bajya n'iki nabashize mu iyo idea yo gukoreza z'aba M23 ndababwira ati kora uku ni mu bigenzo uku hama muheze mubone umutipe yarakoze umwanya mutonya YouTube yiwe barayugaye bayugaye araza muhira ni uko twagiye kuvuganira ahantu hamwe hari hotel twahora dukinira hamwe nkingera y'urupfu ndamubwira ati bigenzo uku aca yugurura urundi rubuga yuguruye urundi rubuga niho yugurura BM bwa mbere yari Akamo TV aca yugurura ya BM mu kwezi kumwe yarageze ku maeho umenga igihumbi na kwanza ni musi ukwezi nimba ntibagiye banashima ubonye yaranaguze umuduga yaranaguze amakoransumira yaraguze umuduga muri venyene za YouTube muri buziya views nyene mwibonera ibihumbi 10 15 20 30 yaraguze umuduga ni RAV4 niko makuru nayumvise naho ndabona jewe rero ico nagomba kuza ko niki murumva ayo makuru yose je ukuntu nagenda ndayarondera burya ziriya ni CV zidafudika biriya ni ibintu bidafudika muribuka nkora ama content ndyama mu isanduku muravyibuka abantu bakavuga ati wasaze muravyibuka muribuka ngenda gukoresha ikiganiro umupasiteri ariko asengera umukobwa amapipa gatangura kumuvugiramo hama nkaca ndamuvugisha ukabona kamani Chimamanda kamani inde sinibuka akagenda akandika ngo ati ngo ikiganiro ca mbere mu Burundi ngo gikoreshejwe ama diamond mugani nibaza ko Chimamanda yavyanditse byo wonye muga ku video karasiriki ndiko navugisha umukobwa ati none mwebwe mwavuye ayo mapipa navuga ati twavuye Makamba ivyo byose muravyibuka bijya si ibintu vyagiye birafudika benshi barantuka mu makomantere kugera no mwanya benshi ikico gutangaza no muri iyi video nyene hari abaza kuntuka mugabe ico mutazi jewe hari ikintu mba ndiko ndandika ni CV mba ndiko ndandika kandi yose bigumaho kandi izoguma inyungukira hajya narahakura abafana narahakura abantu babona bati guye kuguma umuntu tumukurikirana muribuka ko mu nyuma nazanye content narabwiye Wakalight TV nzanamwo ba Sauda nzanamwo bandi dukuramwe ama content menshi ivyo byose muravyibuka abenshi bakadutuka benshi akavuga amajambo yatandukanye ijya ni CV kujya no kwikomeza je nariko ndagira rero wewe ucubona no munsi ngo ndose views 50 ati ucanye ngo ndose views 100 mu masaha abiri ngo naje muri Kenya bro narabigwaniye akaruruka hafi ubwo uribaza yuko abakenya bose bakora ibi YouTube online mu Burundi baronka views nk'izo je ndiko muri Kenya baronka views nk'izo je ndiko naronka YouTuber wa mbere ngaha bemera yitwa Obina muri Kenya genda murabe ku rubuga rw'iyo mwandika kwa Obina show ntaronka views nk'izo je ndiko naronka kandi ari YouTuber wa mbere ngaha muri Kenya Nazaron iyo nari kuba nyikorera kuri Wakahoho byari kuba ari bindi nuko nace bisa nkaho natanguye mu ntango kiriya gihe cyose nigisha ba Landry Promoter murabizi ndabigisha Landry Promoter namuzanye kuri microphone ariko arajugumira namubwira ati bro ibi nibiki nigisha bakoresha umwanya ubunyamakuru ni benshi novuga ngaha nifise histoire ndende sinovuga kuko sinoheza gusa ico mwomenya ni benshi cyane nigishije bamwe tukajana ku materrain abandi bakaza nk'abandikira ikiganiro ba Sauda birirwa barakubitwa barondegwa n'inzego z'umutekano ivyo byose ni byabaye imfa gusa ijya ni CV je nariko ndandika mwumve yuko ibindi ko ndaronka no munsi sibiriko birizana bifise yo byavuye rero wewe ntucubona ndabishikitse kuno munsi ngo reka rero nanje nze muri Kenya ngo cubishikako bro focusinga niyo mpamvu navuze ati nimba uri umudandaza nimba uri ufise restaurant nimba uri umushoferi focusinga mu kazi kiwawe nyene ujya mwanya uri kuramara muri ako kazi abantu abajene benshi bapfuye n'ivyo arinjira mu kintu no munsi abonye chance abakivuye ibintu ndabona akacagena mu kindo kico kinda giye gutangura mu ntango uri kuradandaza amenya yuko uko umara igihe nuko abakiriya bagenda bariyongera hazogera igihe abakiriya baba benshi
ariko rero kujya kuna abakiriya biyongera nukeneye nawe guca uguma kwa kundi nyene gerageza nawe uboreshe iyo business yawe uri kurakora gerageza nawe ugume uyirenovela igumane ibintu bishasha igumane mood zindi zishasha abantu ntibaguma bayibona kwa kundi kuko abantu nabo nyene baba bashaka ikintu babona yuko uno munsi iki kintu kiriko kiratera imbere ivyo rero nivyo twagwana navyo dukora content turahaba uno munsi zijya commentaire nyene zanyu zo kudutuka turaba duta okay bigace fatanya na nubundi bumenyi urazi nka Starboy je maze mesi ndiko na Starboy kunakora Starboy by the way nababwiye ngo nigishije ba Landry promoter bakoresha umwanya ni benshi nababwiye ko ari benshi Starboy wewe niwe muntu nigishije n'inkoni ndashirako Starboy ngujya naratoye n'inkoni namugirisha amagendera kugira atangure gukora amakuru Starboy ujya Starboy mubona ndamupima ati ingo ico gihe nakundana na Delicia muramwibuka Delicia niwe twakundana niwe twasohokana ico gihe Delicia yaciye akora muri Isaac TV Kamonia Fleur kakirakana kakagenzi ka Delicia iyo myaka akakobwa gato yama telefone ati ngo ngomba kurimba amagospel ni namubwira ati mu gukora tu ibintu nyene nk'ivyo ntabwo twigeze je nawe tubonana face to face Monia Fleur umugabo Delicia we twarabonana sometime rero ndibuka Delicia yaje kundaba ahantu naba mu yari inzu urupangu rwiza cyane mu Cyaramanya ngo muravyibuka Starboy nari kundamwigisha inyuma y'inzu namubwira ati ngomba ugende kuvumbura umvumbure uriya mukobwa Delicia nawe yarafite amasona atagira kwa ngari Starboy acaratura mikrofone ariko arajugumira agenda kuvumbura Delicia hakwa gusara aho bose nabace mu minwe yanje ari benshi muri mwe ntavyo munsi Starboy nawe nyine ariko arajugumira Starboy yaziye rimwe muri wakanaga nakagikuri kamwe kitwa Marshal murakaje Landry promoter namubwira ati ingo umvumbure twabipanze twabiteguye namubwira ati ngo umvumbure nica yanana akaje ariko arajugumira iyo jambo ryo kuvumbura nije narizanye muga mu nyuma hari abaje bagiyitira ijambo ry'umutana nigwa nije narizanye muga Landry promoter yagitira by the way no bafite YouTube channel yitwa Umutana Nigwa TV ku bantu mutaragira subscribe ne mugire subscribe kuri YouTube channel iyi iyo jambo nije narizanye Umutana Nigwa sikuvuga ngo ntiryari risanzwe rihari ryari risanzwe rihiriho mugabo kwa sinibaza ko ryari risanzwe rivugwa nuko Umutana Nigwa sinibaza aho nari bwigire je naryumva gusa kunanigwa cyaye kutananigwa byari bisanzwe biriho mugu Umutananigwa kuvumbura byari bisanzwe biriho kandi ibyo byose byari bisanzwe biri mu bindi bintu kuvumbura kuvumbura amaseri n'ibyo nije nabizanye muri izi ntuze za YouTube ikintu citwa Tujye Show muracibuka koresha umwanya ariko akora ikiganiro ndumviza ikiganiro yakoresha ambwa akakajambaka Tujye Show reka tukagire kavume karavumye kugeza ha TV yose ama TV online mu Burundi batanditse ko Tujye Show ikiganiro nticakurikiranwa muravyibuka ivyo byose donc wanditse utanguze gusijamba ati Tujye Show ico kiganiro cyategezwa guca kiduga utwo duteme twose nije nagenda tuvumisha mu Burundi impamvu nawe reka nshingiye ko ndayivuga hari ikintu citwa hashtag burya kijye kintu citwa hashtag si ikintu gisanzwe urazi yuko je nkoze ikiganiro nkandika ko Tujye Show we nawe ugakora ikiganiro ucandika ko Tujye Show no gucubandanya wandika ko nibindi mugabo aho kajambo karimo muri titre abantu baza kuza gukurikirana ikiganiro cyanditswe ko Tujye Show YouTube ikimuzanira ama recommendation y'ico kindi kiganiro ciwawe bica bitubana cha kiganiro ciwawe kica kiduga urumva bica bifashanya kugenda biradu akanakana mutari munsi ni naco cha gituma ama episode y'ama film ubona banditse ati ngo nkakarorero ngo intore nindi numero 1 iyi numero 1 izotumana numero 2 iduga kandi no postinga numero 2 abazoza kuraba numero 1 YouTube izociberekana n'ijya numero 1 kuko izina harimo kajya kandi intore nindi canke inkengera kaba karimo niyo mpamvu muzobona ama film agenda sumana ama views agenda raduga duga kubera ko titre ni iyo nirindi banga ku bantu muri ko murankurikira muri ba YouTuber nakandi kabanga ndabibiye mutari munsi ukabona je nakubise igano cha kubise views ibihumbi jana caduze hejuru nikindi shize ko munsi giciye kiduga naco nimumenye yuko ari yo system ba yakozwe
mugabo rero sindayiko ubu sinda nkibikora nka kujya nabikora kera nandika kuri titre ugasanga kwijambo rimwe ubu sizine nzira ndabicisha kugira ngo ivyo biganiro bice biduzanya vyonyene mu gihe biba bifise subject imwe mu gihe sujet yavyo iba ari imwe hari ikintu cyamora gituma smoke machine vuye he ko mbona umwotsi ngaho imbere yanje no kwati hari ikintu cyamora gituma niyo yindi video kiduka ntaco mvugiye hano rero nariko navuga ati Starboy maze imisi ndabukuna akora Starboy n'umupromoter mwiza sana nkujyanye cyo mu maboko kungamwereka ati bro aho wamudekora na yo bumugwiza tonga ndabarahi aswet boy yo bumugwiza tonga Starboy yo bahubuzima bwiza cyane ngira ngo mwarabibonye balandri bagura imiduga bagurirwa imiduga maratisi amayo kubera nyene bijye nabigishije Chisi nari umuntu nakunda je imiduga yose je naguze nta numwe nigeze nifotoza ndawuri ko cyane ngo nawe explose ku mbuga ziwanje ni gake premizo bino byaba Landry promoter kugira ngo aronkije management nije namusugumye kuri yo mugani ivyo nk'ibyo ntavyo si byose tuvuga kandi si byose turira abo tuba twarikoreye umupeti wo muri Zambia aje arandondera twayirimana yitwa Yan A mu nyuma acaronka management yo muri Australia ujya mu gore yitwa Kamani Wema ibintu nyene nk'ibyo sinzi ko ari we cyangwa bimeze gute then aca aranyandikira ati ashaka ko dukorana babwiye ati je ntabwo tukorana ahubwo urondera abana mukorana nko yacha arondera rero abo balance ndamuhana n'imiho zabo Yan A then baraheza batangura gukorana ivyo rero byaje gutuma Landry aguri kujya muduga ratisi mu nyuma ja byaramufashije mu ncamake gusa nuko yaciye yibagira nawe nyene umwuga wiwe ivyo rero sivyo narindi nariko ndavuga ijambo rivuga riti biriya mwabona kiriya gihe nkora ntivyabaye imfa gusa rero umuntu ugomba kwipanga ngo uze ngaha muri Kenya je sinovyanka ariko ntuze ufise target yo kuvuga ati ngo ndabona ngo akesi ngo biko biracamwe ngo biko bigenda neza no jewe mfisiyo nabitanguriye mfisi cyo namaze kubaka inyuma yuko nkurikiranwa n'abarundi abanyarwanda burya baba baneze amaso ku baba baneze amaso ariko barankurikirana nayo babwiye nayo basiguriye inyuma y'abarundi n'abanyarwanda ubuhinjiye mw'abakenya hinjiye mw'abatanzania mu nyuma ndabona ntirira abantu abarundi abanyarwanda baki barakeneye kunyumva bose kandi mu ndimi batahura ijana kwijana ubu narize ukuntu ushobora guhindura ikiganiro ushobora kukiraba mu rurimi woshaka nuko hasigaye gusa ko merwa mpabwa access muri YouTube yo kuba no posting ikiganiro kimwe kikaza mu ndimi nyinshi zitandukanye apana bijya bya translate mwamugira byo kuri YouTube ijwi riguma ryanje amajambo aguma ari yandi nyene ariko ururimi rugahinduka ndafise ibiganiro ngana ari kubashiriramwo fasha gatonya laptop ajanye fasha gatonya laptop ndeka nabibumvisha karorero kuko arabashobora kuba muri ko murankurikirana ngaha mwibaza muti ndiko ndavuga tu kuko abarundi ndabazi cyo murashaje ndabaza abarundi hari akantu ko gukritika cyane kandi akantu kazotugumiza inyuma cyane imyaka myinshi cyane ibi bintu naje byaranciye intege cyane mu Burundi nabibabwiye byaranciye intege cyane ako kana abarundi murakwiye kugaheba ni kabi cyane generation muri yanje muri ko murankurikirana aba Gen Z kugira mu ntahure neza ba Gen Z b'abarundi muri ko murankurikirana ni muhagarike gukritikana kuko je no munsi nimageze kuri intambwe nuko ushobora gufata undi nkuko nagenda afata bose nagenda avuga Landry promoter ni benshi baci mu maboko yanje niyo mpamvu mvuga ati rigeze zina ngo umuvyeyi wa TV online nigizanye ni benshi baciye mu minwe yiwanje ni benshi navyaye abo navyaye ubu mfise nabuzukuru abo navyaye nabo baravyaye abandi rero no kuvuga ngo ikintu kibi cyagiye kiradusubiza inyuma kijya kintu cyo gukritikana ni kibi cyane ugapunda gusa umuntu kuko wumva ukeneye kumuponda je Landry duhuye naramubwiye atane nisi mwara muntu kwa commentaire muri team Safari ngo urumva ngo bijyango twabigirira inama haje Safi nawe nyine umva nakageso nyene kari mu Barundi Safi nawe nyene yagirisha aba jene biwe amahene yo kuntuka bakoresha umwanya bose barabimbwiye yo kuntuka
ikindi kintu nzoga kwa nababwira n'uburozi buri muri iyo entertainment yo mu Burundi, uburozi busanzwe buhari. Ibi nzoza ndabibizi, murabizi ko iyo ndinze ni nkora video nkuko mvugiramwe amajambo menshi pe, mvuga amabanga menshi cyane, mvuga ibintu byinshi ku muntu ankurikirana arahakura ikigo. Uburozi buri ngaho muri iyo entertainment nzogaruka ko hanyuma. Ni kuvuga ati rero bonye biganiro nako nakugira ngibi ibi inye deja ni kiganiro kimwe mugakiri mu ndimi zigiye zitandukanye, nivyo ngira ndabumvisha mwumve level ndiko. Woro kuvuga uti ngugomba kunyigana raba kwanze ona tanguriye nturabo no musa aho ngeze. Ni jewe iki ni gishinwa muriko muravyumva, reka nangurane iki kiganiro umengo ico nakoze mu Giswahili ntaco ngifise, ico nakoze mu Giswahili ntaco ngifise mu machine, mugabo reka nangurane izi zindi ndimi muza gutahura nk'iki mu Gifaransa. Ikiganiro niki. Welcome to this special report. Today we bring you important news about new political developments in Tanzania, where the President of the United Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, has announced the appointment of... Kubanu muzi jwijanje ryo kuri YouTube ngira ngo murabyumva kwa iryo. Ico congereza genda gikura he no kimenyera he. Okay, reka tuve muri ico cy'icongereza nshire mu iki Gifaransa ngiki. Bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce bulletin spécial. Aujourd'hui, nous vous apportons des informations importantes concernant de nouvelles étapes politiques en Tanzanie, où la présidente de la République unie de Tanzanie, son Excellence Samia Suluhu Hassan, a annoncé... Muriko muravyumva ikintu cyo mu Gifaransa iki naco nico mu Cyarabu. Ni Cyarabu naco nyene. مرحبا أيها المشاهد. أهلا بك في هذا التقرير الخاص. اليوم نقدم لك تقريرا مهما حول التطورات السياسية الجديدة في تنزانيا. Nico mu Cyarabu iki naco nico mu Gishinwa. Ijwi riguma ryari nigi wanje ururimi gusa nibwo ruhinduka. Nukuvuga rero namudi guma ryari ndi nyene mba nakoye mu kiganiro. Urumva ivyo biganiro ni byinshi nashize mu ndimi nyinshi zitandukanye, harimo ibihindi, indimi nyinshi cyane, ikirundi ari ico kiganiro nyerekeye. Ivyo iyo niyo etape ubundi ko ndajako yo kuzotangwa kuzana bakorera shira ku kiganiro umwe wese acumviriza. Donc ingoma kuba international ku buryo umuntu anyumviriza ari mu Buhindi, ari muri Vietnam, ari isi yose umuntu anyumviriza mu rurimi rwiwe. Rero wewe uri kuvuga uti ngo ndabona rero akesi ngo yageze hanaha ngo bari ko arakurikiranwa cyane. Aba Kenya bari ngaha muri Kenya ntabwo bakurikiranwa nk'ukuntu je ndiko nakurikiranwa. Ico nagisubiye genda murabe muzosanga bari kubirongera bya 5,000 bya 6,000 bya 7,000 bya 220 wakubitse cyane 50. Rero mu mwiteguye ntimukavuge mutima mugira mutu Burundi ngo kubera ko mwabonye ngo akesi ngo biganiro byo biriko birakurikiranwa. No, nimba arico kizuba kibazanye no ngaho mu Burundi ivyo mwo bihakorera, ahubwo ni murabe muti akesi yatanguriye. Kuko jewe izo views sintanguye kuzironka ngeze ngaha muri Kenya. Izo views kuva nkiri mu Burundi nababwiye uburorero bw'ibiganiro byinshi naronka izo views kandi ni ngaho nyene mu Burundi. Ikibazo dufise mu Burundi ari naco cyatumye jenza ngaha muri Kenya, umuyaga nkuba na connection. Decision yo kuza ngaha muri Kenya ni yindi ngo muribuka ngo tugiye kumara imisi 10 amatara dufise, muravyibuka ivyo ngo amatara ngo kama ngo zoci itariki zinde ngo azagaruke itariki zinga kama ngo bazogaruka itariki sinzi ko ivyo muravyibuka iyo situation. Navuze ati impossible kugira ashira kwikiganiro kuri YouTube narinda kuva muri quartier ngiye mu yindi quartier kurondera connection. Ubu tubana nayo mu nzu, connection bana nayo mu nzu. Ivyo nivyo byatumye mvuga ati wapi kajengera. Rero YouTube nta frontier ifise ku buryo bwuko abari muri Australia batazokumviriza, abari muri Canada batazokumviriza ngo ni kubera uri mu Burundi. Meshavza mije numvume ngo nogeza ngaho, gusa kimwe cyo novuga kubagomba kuzino nimuze ngo kubera ko mwabonye ngo akesi ngo kuno oye ni murabe neza, mwisuzume neza, murabe yuko ivyo bintu murabimerita. Navuze akarorero Starboy je cyo mumpa cyo mushikana mu minwe, kandi nije namwigishije ivyo nije nabimusizemmo ivyo byo gukora kuri YouTube. Uwamunzaniye ni umutipe yitwa Brian Smith akora ama video ngaho mu Burundi, no yamunzaniye ati umutipe ndamwigisha ivyo gutangaza amakuru. Ariko no mwanya ndiko ndabona yuko aha kwasigaye ageze ku level nziza, haburi ibintu byo kwitahura kugira ngo video zibe kuri YouTube zibe viral. Nico kintu gusa kibura cyonyene, kumenya algorithm za YouTube, kumenya ati nkora iki, ndabikore gute, ndabigenze gute kugira ngo video yiwanje ibe trend. Ikene naco mwomenya uno munsi naho ivyo ndiko ndakora uno munsi ejo bizomvyarira ibindi.
ejo bizomvyarira ibindi, ejo muzosanga ndi ku yindi level kubazombone ejo naho ngo reka tugende oya ntibisigura yuko muzoca mushika kuri iyo level nzobangezeko kuko je natanguye hiyo kure muravyibuka naranafunzwe kubera ibi bintu vya YouTube jewe muravyibuka ihuriro TV basambuka baja kuburana bakanzanira video mugaha hari harimo nakantu kinzigo kishari ndabivuze aha mu Burundi nabivuze ati harimo akantu kinzigo niyo mpamvu aza amakomantere yo gushaka gupondana ku mbuga uje muri ibi bihugu byo muri Kenya ukaraba ukuntu abajene bino basupportingana mu bintu vya réseaux sociaux niyo mpamvu benshi batera imbere bafite imiduga y'agaciro gakomeye cyane ngaha muri ibi bihugu kubera ko basupporting namwe bwe ngana mwishinga mupondana ubu ntimusumwa n'abanyarwanda aba YouTuber bo mu Rwanda bafite amazu bafite imiduga myiza ayo ubwo nura mu YouTuber wa mbere mu Burundi no wagize ngo aronse umuduga iyo rava phone ababwiye wo yibona yo twenga kibaza bakora sumira ngo agenda mu mekanisi mu muduga rero ibi byose biva kuki mu kudasupportingana umuntu abyikorera kandi kumutera intege canke basi kumukosora ugaciza kumupondo umuci intege hari undi mupeti manzimisi niko ndabona yitwa ni Patiko Comedy kama ni Patiko Comedy sinzi yo yazananye uwo mugabo comedy ziwe ndabona iyo nari kuba je nkiri ngaha mu Burundi ujya nari guca namugora agaca mu minwe yanje uko iminwe yanje narabonye rafise imihezagiro pe kuko wayiciyemwe wese ntiyidoga wayiciyemwe n'umutima umwe iminwe yiwanje ntiyidoga abenshi baratunze famille zabo kubera iminwe yiwanje ujya Patiko je ndamushize mu kiganza uku reka tungeze ngaha reka mvuge ati merci ku bantu mwankurikiranye ariko nizere ko mwabikuye mu iciko nizere ko mwabikuye mu icigwa icigwa cyo kuvuga ati focusinga kuri kuvyo kurakora ni wite ku bantu bariko baraguponda ahubwo focusinge mu kazi kiwawe kandi ugakore umwanya muremure urabe yuko ibi bintu utazobikuramwo umugisha akazi akariko kose secret niyo yonyene ntihazagira umuntu akubesha rero ntimushake kwirukangana n'ivyabasize hama musange muri ko musiga ivyo basanga bro